uno mwaka iciyumviro ngenderwako ciki kiringo cyari kintu kimeze nk'akabazo kwibaza ko iyi si vy'ukuri ari inzu ya bose. Ati dusubize itoto iyi si, une maison pour tous, renouveler l'oikos de Dieu. Oikos ni jambo ry'ikigreki risigura inzu. Izi ndwi zitandatu rero bazigereranya n'umwiherero ushingiye ku rukundo, abantu bazirikana urukundo Imana yakunze isi mu kutugabira nyene iyi nzu rusangi. Bamye bita ko ari umuvyeyi wacu kanatsinda niyo iduha ivyo dufungura bitubeshaho. Uno mwaka rero harabaye n'akabirya, baragira ikintu c'ikimenyetso kiranga iki kiringo, ihema rya Ibrahimu, la tente d'Abraham. Iri hema bari haye insiguro nyinshi cyane abantu bofatira ko kugira ngo bazirikane ivyo gukingira ibidukikije. Ni kimenyetso cyo kwakirana hagati y'abantu, cyane cyane kwakira abantu bahariwe ivomo, bamwe bitale marginalisé, abakumiriwe. Insiguro ya kabiri ni kimenyetso cyo kuja inama n'ingingo hagati ya bene Ibrahimu. Bene Ibrahimu no kuvuga abemera Imana imwe. Insiguro igira gatatu ni kimenyetso c'urusago rw'abatagiraho bakika umusaya, bamwe bita inyambukira bahungira mu bindi bihugu. Ni kimenyetso cyandi c'urukundo Imana isagiriza ibiremwa vyayo muri Kristo, yigize umuntu kugira ngo aze gusangira natwe ubuzima kandi atwereke natwe ingene twosangira ubuzima hagati yacu n'ingene twokundana. Insiguro ya gatanu kimenyetso cy'ukwicisha bugufi, abantu tukabaho mu buryo bubayabaye, mu buryo busanzwe, twifata nk'ingenzi zica hano kuri ino si, zikengurukira Imana kuri ingabire y'iyi si rusange Imana yaduhaye, ariko kandi ntitube gusa nkuko babitwibukije abirundarundira amatunga, tutitwararitse isi tuzoraga abazodukurikira ingene izoba imeze. Nitubone yuko ari agatongo kacu, mugabo ari intizo y'Imana. Intizo nayo umuntu arayakira akenguruka kandi akayibungabunga, ko wayiduhaye azotubaza ingene tuzoba twayikoresheje.